hari abantu bambazize ko zewe nkoresha itomate mu ndya zanje, reka rero ndabereka umusosi rero ndagize w'itomate, za nyama z'ubutumbutumbu n'inyama z'inka, reka ndabereka ingene ndazitetse, ndaza kubereka n'ibindi bintu ndagize mugabo murabibona ngaho imbere. Reka rero dutangure. Inyama zawe nukuzoza neza, nukuri zavuye kw'ibagiro abara umucafu, ntabwo hari igihe batoza bijya bintu babagisize neza gose. Nukuri nukoza inyama zawe uzikuremwo ayo mabagiteria yose yaziyemwo, ebaga nukuzoza nukuri. Ushobora gukoresha amaga mugabo zewe mfise amazi menshi ngaha hantu, amampuze y'amaboko yanje ndayoza muko mubona ngira ibi bintu. Burya ndikunda na zewe ntabwo ngomba gupfa. Hama rero ukacarora uwoza na za nyama z'ubutumbutumbu. Aha ndari ndasizemwo n'agasitro kugira ukuremwo kajya kanuko murazi inyama nkizi ko zifise akamoto katabereye mugabo urasiramo agasitro gake ugatwira. Hama rero ya sosi ndakoramwo watekamwo inkoko, urashobora kuyifreezinga down, hama rero ukayikuramo igihe uyikeneye. Uno musi rero turayikeneye. Reka rero ndayikuremwo ndayisire muri safuriya ndayiteke, hama rero aha niho tuza gusukamwo inyama zacu. Murabibona rero ugafundikira bigasha bihiye, ukacukurako ukaca wumvira kwa kunyu karimwo kaba gakwiye, gakwiye ucufata za nyama rero nta bindi usiramwo, ucusiramwo za nyama zawe. Ndasiramwo za nyama z'inka, nkaza nsiramwo bwa butumbutumbu, ngaha turabugura mu masoko y'Abarabu, ebagabo nukuri Imana iradufasha turaburonka. Rero hama ukaca uvanga neza, ukavanga ukacufundikira bikabira. Hama rero ukaca utangura rero kuri aka kariyandere, amavuta y'aka kariyandere. Reka ndabereka ingene ndabikora, kubera rero zewe ntakunda gukora ibintu twice, kenshi nkora byinshi carimwe nkabisira mu gakopo nkasira muri firigo kugira nze ndakura y'igihe ndabikeneye. Urabigira uku, ubisira muri ako ka box, ugasiramwo ka kamagi. Hariho abanyandikiye amakomentare ngo niko kazonyica, ndazi ko n'imodoka kubise canke ukaza mu ndege wopfa, mugabo nta kibazo. Reka tuze turabwira n'aya mavuta arakwica, mugabo twakoresheje ya olive oil. Ntabwo ukoresha mesi, uragira make nayo ukeneye, kubera ibi ntabwo tugiye tubisira mu ndya vyose icarimwe, tuzoza turakuramo make dusiramwo. Hama rero ukacofata ako kantu ukaco rero uzura bifyonda kugira bivangane neza, biboneke neza. Ako kuma rero karagufyondera ibiryo. Ukacofata rero ya salmon yafi yawe ukayisirako ibintu hejeje gufyonda, aka kariyandere oil. Aka kantu nukuri kararyoshe kubera karimwo umunyu, karimwo nayo mavuta, karimwo n'akamagi wasiramwo kamwe bavuga ngo kazotwica. Bagabo reka katwice kamuga twakariye. Hama rero ukaca rero usiga kariyandere, ugasiga neza nyene ku mpande zose. Ufise amaguru ayakoresha, ndayakoresheje muga ndakunda kumva indya zanje ndazikoze ko nyene nkaba ndi kuzitegura neza. Amaboko yanze aba ari clean. Let me be clear about that one. Okay, hama rero ukaca rero uza kuraba ko inyama zawe zahiye. Aha hari haheze nk'iminota 20 ntizari bwashe, ndaca ndongera nserako akarumyo, ndarumya kugira zibandanye zisa. Hama rero zazisize neza ndazisira muri mw'ifuru, ndoca iminota 20 kuri 25. Cafata igitunguru cawe, aha ndafase igitunguru kimwe cera ndagikata kubera tugomba tugire isosi y'inyama. Hama rero urafata igitunguru gitukura kimwe ukagikata uko nyene ubibona kw'ifoto ndiko bikora. Wewe ubikata ukundi kuntu mana ni ukora ivyo ushoboye, ntuze kwiyica. Hama rero nzenda bikasuko bito nyene, ntabwo dukeneye gukomplika ubuzima, bwaramaze kuba komplike, mugabo nta kundi uragira ivyo ushoboye mu buzima. Hama rero reka rero ndabagirira ntuzeye
nsiremwo akantuzeye utuntu twanze. Utu tuntu rero ndatudandaza nantuzeye na kaji kaguha inguvu iyo warushe wakoze ibintu vy'isi uwo munsi wagize amasiporo ukiruka. Hama rero n'amavitamine uba uri kunwa kugira yaguhe inkomezi. Kandi abantu bafise diabe barakanwa kuko nta sukari sosa muga nta sukari irimwo. Aka kantu gatanga inguvu, uronka udupaki 30 turimwo harya tw'ukwezi kose ku mafaranga nyene adateye ubwoba mugabo kubera arama vitamine murabibona kweri zirimwo amavitamine vyose nyene umuntu akeneye intungamubiri mu mubiri zirakenewe. Urabyigura muri shop yanze ngaha kuri TikTok, ugiye muri shop urayibona, ucufyonda kuri ya link rero winzira muri shop. Hama rero inyama zari zihiye ngaha hama rero ucuzikuramwo bagabo uzikuremo uzisiremo ku ruhande uko nyene ubibona ndabigize. Ego nta gukompera ku buzima no kubworosha kuko ibintu vyose byaroroshe. Urabona utwo tuvuta turi ngaho hejuru udufata akayiko ukuremwo uzusiramwo mu isafuriya kuko tugomba kugerageza gukuramo amavuta menshi kudakoreza amavuta menshi. Rero ayo mavuta nayavuye ku nyama nayavuye mu nkoko urumva urayasubizamwo mu isafuriya kugira nyene ntukompire ku buzima. Ufate n'akaka kariyandere ufate utuyiko 3-4 usiremwo kugira nyene turyose umushosi. Bagabo ko nyene ubibona n'ukuri ndakubwiza ukuri ibintu biraryoshe. Reka rero murabe rero bitangaza ndabereka. Hama utuvange buke buke uko nyene ubona tumaze kubona duhinduye ibara. Ufate yantuze bya bitunguru usukemwo uko nyene wakase mu kanya usukemwo vange neza. Hari umuntu yigeze kugira komentare ngo zengo sintekesha itomate. Reka ndabikwereka ingene ubikora. Ibitunguru rero ubonye vyahiye nyene bimaze koroha ucufata itomate y'boxi ino bazita ngo ni hermetic tomate baba bakase basize mu maboxi ucusukamwo uko nyene ubibona. Hama rero ucuvanga neza nyene bishushe uzihondagure nyene nako kadosho uhondagura uvanga neza. Bagabo nuko nyene ucusirako n'umurumyi ufundikire nyene bimanze bise itomate zise neza. Ego aho nukeneye gusiramwo nk'umunyu kuko wibuka ko mu nyama munyu urimwo uragira buke. Hama rero ufundurura gakeyi ukatusiramwo akagasosi ka sweet chili. Aka gasweet kaza kunyene kugira kice burya bukare bw'itomate. Aba ibintu biraryoshe gose. Ugasiramo nyene uko nyene ubibona ukavanga neza ukacongera ugasirako nyene umurumyo kugira zise neza. Aho rero vyari bimeze nk'ibihiye haraheze iminota 10 nyene. Ego uteka buke ntubizigize ugafyonda nyene ukavanga nyene ukabona nawe ko itomate zahiye. Ukazofata za nyama rero watetse n'isosi yose ugacusukamwo uko nyene no kuribona kwifoto. Murabona izo nyama ingene zisa neza ziteye umunoho. Bagabo zari zitanguye no kumota neza nyene inzu yose yari kumota inyama. Hama rero ukavanga buke ukumviriza rero kwa kunyu gafashe itomate n'ivyo nyene usizemo ko vyagize. Ndace ndumviriza nyene buke bagabo vyari biryoshe mukavyabura agapiripiri. Baga murazi ko iyi nzu bagabo nako nyene kari kafate neza mugabo ndatsesamo gake akamagi kamwe bavuga ngo kazotwica. Hama nsansaramwo nfyondera ko mwone ntuze n'agapiripiri gake nyene. Urumva aka kantu twebwe tukabuze ngaha mu nzu ubuzima burahagarara sindokubesha. Ibi bintu n'ukuri biraryoshe. Ego ndabikwemereye n'ukuri ibi bintu ubigerageze muhira biraryoshe. Hama rero ukavanga nyene uvanga neza wumve ko bivanga tuzira ku murumyo rero tutangura rero ku muceri wawe. Umuceri ndaraberetse ingene mu buteka. Ego nukuri muzogende mu burabe ngaha kuri site yanze murabona ifi ko yari imaze gusha byabiboneka neza. Bagabo ibintu nukuri ni danger. Hama siramwe amazi rero
amazi atari menshi gose nyene ukaca ufundikira ugateka buke buke. Hama rero ndagenda ndaraba inyama zari zimaze nk'iminota 10 ziri gutekwa, bagabo ndaraba ncacumba akagari k'ikigori. Ndakubwiza ukuri ibi bintu bagabo, umwana wanje akunda akabugari bw'ikigori, nanze ubwumati ndahatswe guteka umunsi usize mwe bwarahatswe kunkuramwo umwuka, mugabo uno munsi bw'ikigori buraryoha kubera nyene ndari naronse n'abasici, ndagomba nyene guteka ubugari buboneka bunini bugwira. Hama rero naciye nteka ubu bw'ikigori, urabugura mu mafuka asanzwe. Ndakubwiza ukuri ibi bintu mubigerageze muhira. Hama rero hariho n'agasupinati harya ku ruhande nari ndateke, ngize imisi ejo nari ndagateke ku mugoroba, niko twakozeze. Ibi bintu vyari biryoshe, muzobigerageze n'ukuri, ndababwiza ukuri, muzombwire. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mwibuke no ku like, comment, share.